Mbahaye ikaze kuri channel ya Kuryosha Show TV. Nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe na Nimbona Irene akora kuri chaîne ya Kuryosha Show TV. Kuryosha amabanga yo mu rugo, kuryosha amabanga mpuzabitsina yo mu rugo, kuryosha mu rukundo. Ivyo byose nibyo Kuryosha Show TV ibarosa buri munsi. Rero mbahamagarira mu gukora subscribe canke s'abonner bivaye na telefone yawe, ukagira na commentaire, ukagira na partage kugira bigire abo bishikiriye bose kuko ni ibintu bigenda bikenewe. Nkuko bisanzwe no munsi nagira twigire hamwe kukijanye no kunyonga. Ndashaka twigire hamwe mu bijanye no gukwiza ya jambo nyanyoni. Nyanyoni ubushize twaragize pratique yo kubereka mu majambo avunaguye nyanyoni icarico. Nyanyoni ni nyaza, nyonga, niha. Ubushize rero twarize nyaza, uburaho dushitse ni kuri nyonga, uburyo bikogwa neza n'akamaro kabyo. Twarize yuko mu kunyonga mugiye unyongera umugabo ari kwandika indome hari indome ugenda wandika ku gitanda kugira bigire gute bigende neza. Apana bya byo kuvuga ngo uri kuriyahagura ukiyahagura ngo uyihagure ngo uduze umugabo ngo wongere umumanure wongere umuduze hejuru. Oya, fata bikogwa n'ibintu bikogwa bukebuke. Kandi n'ikindi naco yo winje mu mabanga mpuzabitsina si ukuvuga yuko bisaba neza we wamaze kubyishiramo mu mutwe, we wamaze kubishira mu mutwe neza, hanyuma igikorwa kikagenda neza. Rero zando mushobora gucapa ku gitanda ni cyane urashobora gucapa ubusa 0 ukayicapisha ku gitanda. Mu gihe uri kuracapisha 0 ku gitanda niko uzoba uri kuranyongera yamvya ribondo neza mu gitsina cawe. Uracapa ubusa, hanyuma n'iyindi ndome n'ikindi giharuro kiryosha cyane no gucapa 8. Gucapa 8 ukawucapira ku gitanda ibintu bikagenda neza. Mu kunyonga rero aho wowe uri hose, position yose wowe urimwo, ukagenda ucapa ivyo biharuro ndiko ndavuga, birashobora kugufasha kunyongera umugabo, kunyongera iyo mvyara bibondo ikagushika neza. Mu gihe iba ari ngufi naho nyene iyo uri kurayinyongera uri hejuru biragufasha neza kugira ngo ishikire ya point G yawe kugira uryoherwe neza. Position rero yose ariyo yose wowe urimwo urashobora kunyonga ukoresheje bya biharuro ndiko ndavuga. Gucapisha ubusa igisusu cawe, gucapa 2, gucapa 6, gucapa 9, cyane gucapa 8. Iyo uri kuracapa 8 ukoresheje ico gisusu cawe biragufasha mu kugira unyongere umugabo. Akamaro ko kunyonga cyangwa kunyongera umugabo, icambere kunyonga bituma imvyara bibondo yawe, imvyara bibondo ikurimwo ishika hose, ishika mu vyumba byose bigize igitsina, igashika muri salo, igashika muri korodoro, igashika mu cumba, igashika ari muri plafond, tena igashika ari mu makerikeri hose ikahashika. Iyo ukujya uriko uracapa bya giharuro cawe bwa busa bwawe ukabucapa, ninko uzoba uriko urashika. Umva uko ufata igisusu cawe ukakijana hino, usanga yamvyara ibondo yawe yashitse hino. Uko uyizana hino usanga na yamvyara ibondo yawe ikurimwo yashitse hino. Rero akamaro ko kunyonga karafasha yuko yamvyara ibondo yawe ishika mu makeri yose agize igitsina cawe. Ikigira kabiri ku kamaro ko kunyonga, bituma umugabo wawe atakurambirwa, bituma uwo mugabo wawe umufasha wawe mwubakanye atakurambirwa, kuko mu gihe muri ko murakora ya mibonano mpuzabitsina
ukamunyongera, uko umunyongeye hari igihe wahora uryama nk'igitumbutumbu c'igitoke, ariko mu gihe uriko uramunyongera bituma nawe nyene ayandi masantima aduga, bigatuma igikorwa kigenda neza. Akandi kamaro ko kunyonga nako nyene, bituma mufashanya. Umugabo ananiwe iyo uriko uranyonga uriko uramufasha. Iyo uriko uranyonga canke iyo umugabo wabona yuko yananiwe nawe ukaca ujako ukanyonga, biratuma wa mugabo wawe uriko uramufasha, kuko hari igihe ashobora gukora ca gikorwa akumva aho menga arananiwe, nawe wajako ukamufasha, nawe ukanyonga biramufasha, bigatuma yongera kuzana ubushake kandi muri ico gikorwa. Akandi kamaro nako nyene ko kunyonga, mu gihe igitsina c'umugabo wawe ari kigufi. Mu gihe ari kigufi ubona yuko menga ntikiguza kugushikira neza, kigushikirire aho ushaka, fata wa mudamu we umuhindure na position. Ico kiganiro naco nyene nzokiza ko position mwokora kugira ngo igikorwa mpuzabitsina kigende neza. Mu gihe rero nawe wa mudamu ushaka yuko yamvya bibondo, mu gihe ubona ko umugabo wawe afise imvyara bibondo ngufi, fata ugira ama position, muri ya position mwa murimo yariyo yose uyinyongere. Mu gihe uzoba uriko urayinyongera, narabwiye yuko hariho ibice bimwe bimwe imvyara bibondo ishobora gushikamwo, ukumva uraryohewe cane, ukumva igikorwa kiko kigenda neza. Fata rero mu gihe rero iyo mvyara bibondo ufise wa mugorewe, kuko umubiri w'umugabo ni uwawe kandi umubiri w'umugore nawe nyene ni uw'umugabo. Iyo rero mvuze yuko iyo mvyara bibondo yawe mba ndiko ndavuga yuko ari yawe wa mudamu we. Rero mu gihe iyo mvyara bibondo ubona yuko ari ngufi, fata uyinyongera. Mu gihe uzoba uriko urayinyongera, izoba iriko iragenda hirya no hino, igashika kure. Mu gihe izoba iriko irashika kure naho izoba iriko iragushikira hahandi wowe ushaka. Mu gihe uriko urayinyongera niwo uba uriko uragira gute, uba uriko urayiyobora. Uba uriko urayiyobora wowe uyijana aho wumva unezererewe, aho wumva igikorwa cawe kiriko kiragenda neza. Uriko urayinyongera uri hejuru, umanuka pole pole, uja hino gatoya, wongera usubira hino gatoya, biratuma ca gikorwa kigenda neza, kuko wewe ubwawe nyene uba uriko urayiyoborera, ku buryo ushobora no kuyiyoborera ugashika no kuri ya mpweje nababwira ishobora gutuma umugore asohora amavangingo, asohora amazi. Mu gihe rero uriko urayinyongera, menya iyo uri buyitware kugira nawe wa munezero wo guheza, wa munezero wo gusohora amazi ugire gute, ugushikeko. Kuko iyo uriko urayinyongera ubwawe ni wowe uba uzi inzira uriko urayifatisha. Nimba uyishira muri korodoro, sawa. Nimba uyishira mu cumba, sawa. Nimba uyishira muri saro, sawa. Nimba aho uyishira hose ubwawe niwe uba uriko urayiyobora. Nako rero n'akamaro keza kugira ngo ko kunyonga, kugira ngo iyo mvyara bibondo yawe igushikire aho ushaka. Akandi kamaro nako nyene ko kunyonga, birashika yuko umudamu ashobora kugira igitsina cagutse. Hariho abadamu usanga dufate baravyaye, bakavyara umwana umwe, babiri, batatu, canke akahura n'abahungu benshi n'abagabo benshi, ugasanga igitsina ciwe caragutse. Mu gihe rero uriko uranyonga, igitsina cawe caragutse, ya mvyara bibondo irashobora kugira gute, ushobora kutayumva, kuko mu gihe kiba caragutse cane ushobora kumva yuko menga ntaco uriko urakora, menga ni nka kurya woterera agati mu kiyaga kaguma kareremba. Mu gihe rero ubona yuko cagutse, fata uyinyongere. Mu gihe uzoba uriko urayinyongera, izoba iriko irakubita hirya no hino, igashika kw'irikeri, ikongera igashika kw'irikeri, ku buryo ca gikorwa wumva menga basi uri muri ico gikorwa. Rero fata muze munyongera abo bagabo banyu kugira igikorwa kigende neza, kandi mu gihe rero ico yo cagutse ishike nawe wumve yuko uri muri ico gikorwa. Ikindi naco, menya yuko n'abagabo nabo nyene baranyonga. N'abagabo baranyonga kugira igikorwa kigende neza. Mu gihe wumva yuko menga ntaho uriko uramushikana, ntaho uriko urakora, uko menga
ntibiko biragenda neza kurya uriko urabikora unyarutsa fata umere nawe wa papawe umere nk'uzunzi gisusu nk'uzunzi gisusu ujana hariya mwikeri wongera ujana muri rikeri wongera ujana muri rikeri wongera ujana muri rikeri nawe nyine uzoba uriko uranyonga mu kunyonga naho nyene niho akundi nyene bivuze ku badamu ushobora kunyongesha igisusu cawe ukacyandikisha 0 kuko mu mwanya uzoba uri hejuru cyangwa uzoba muri position zitandukanye ugafatisha gisusu ukacandikisha 0 mu gihe uzo urandika 0 buke buke uzoba uriko nawe nyene umugira neza umunyongera cyangwa mu gihe uriko nawe uracapisha ico gisusu cawe niyo mvyara ibondo yawe ucapisha 8 namwe muzoba uko muranyongera umudamu mu gihe ubona yuko menga umudamu yagize gute yarushe kubikora nawe wa mupapawe raba umunyongere unyonge irimo bizomufasha cyane ugasanga uramushikiye hehe aho ashaka ugasanga n'ayamazi arayarekuye hari abadamu rero bitinya ugasanga akitinya ijambo ry'Imana baravuga yuko umubiri w'umugore uganzwa n'umugabo kandi n'umubiri w'umugabo nawe nyine uganzwa n'umugore rero abadamu benshi ntibakunda kwirekura ni wirekure mu gihe kuko nta kindi cyakuvanye muhiri wanyu warajya inyama ukajya ibiharage ukajya umuceri byose warabironka icyakuvanye rero muhiri wanyu wazanywe n'ico gikorwa rero nukinezerererwe ugikora ukinezererewe wumve nawe uko minga birakuryoheye mu gihe muri mwayo mabanga ni wirekure wumve iby'amastress ibyo kuba wabuze ratio ibyo kuba wagize gute byose ubanze ubyibagire ubanze wirekure muri ico gikorwa wirekure nyene wisanzure wumve ko ico gikorwa ari icawe nawe uvuga ati uno musi sheri wanje nije nkongira nkore kino gikorwa ukumva nyene neza ko mu mutwe kwanza biriyo ukisanzura nyene ukavuga ati iki gikorwa ni icanje kuba ngira ndagikore rero ngira ndagikorera umugabo wanje ni jewe nyene kuko muri umwe ukareka kwishira mu bwoba isanzure ubikore wirekuye ubishire mu mutwe mu gihe uzo buri kurabikora wirekuye mu gihe muzo bamwateguranye neza yamazi akaba mu gitsina habomvye hameze neza nawe ukirekura ukisanzura ukavuga ati kino gikorwa ni canje waja mu gitanda ukagira gute ugatangira kunyongera uwo mugabo wawe umunyongera unyonga bizogushikana kura wumve neza yuko no guheza uhejeje rero mwabadamu mugerageza mugire gute mwirekure muri ico gikorwa hariho umupapa araho yanshikiye arambwira ati je n'ukuri ko Imana akeneye impanuro nkeneye sikindi jewe tuvyaranye n'umudamu wanje abana 6 ariko no kubwira uko nta musi numwe ndigera ndamubona uko ameze tubikora mwijoro no kumurango ndamuhamagaye ntashobora kuza tubikora mwijoro naho nyire mwijoro tuzimya itara tumaje kuzimya itara tukifuka n'ishuka tukabikora turi mwishuka umudamu wanje ndamuzi yambaye kuba novuga ati ndazi igitsina ciwe kimeze uku ndazi ku mataka yo ngo hameze uku aho noba ndakubeshe rero mwabadamu nta kindi cabajanye umubiri wawe nuwisanzureho ku mugabo wawe umwereke neza yuko muri kumwe kandi umubiri wiwawe ari umugabo wawe awuganza utaganzwa na wewe none mu gihe nkuwo amaze kuba abikorerwa mwijoro gusa naho nyataze umugore wiwe mbega ni yaje hanze agasanga uwagiye ko hanze arirekura amwereka byose akamwereka ari hose akahabona buryo baza yuko azoguma muri ugo rugo ari kugira nyene ashitse ivyanditswe nyene uko banditswe bagize gute mugabo umutima uzoba wibereye hanze rero mwabadamu ndabahamagarira kugira gute kwisanzura ku bagabo banyu uko mubiri subi wanyu umubiri n'uw'umugabo uganzwa n'umugabo rero kandi muri ico gikorwa menya yuko ushobora kwisanzura kuko utisanzuye uzosanga wigumijemo ingwara wigumijemo y'amazi wigumijeho mwo wa mushiha udahera nama nabivuze
iyo utarekura ayo mazi uzokwamana inzigo mu mutima wawe, uzokwamana ishavu rya hato na hato, usanga uriko urashavurira abantu ntaco muriko murapfa, ahubwo ari ya mazi udasohora. Rero gerageza mwisanzure ku bagabo banyu, muri ico gikorwa wisanzure, wumve neza nyene yuko unezererewe ico gikorwa. Hanyuma ndabasaba mukore subscribe kugira ngo ibi biganiro bizoze bibashikira mbere, ku buryo muri biganiro mugiye muravyigira hamwe, tuvyigira hamwe namwe mukabimenya. Umugabo wawe niyo bataraja hanze ntazoba kigiye hanze, kuko uzoba uriko uramukorera ivyo ashaka kandi ukamwisanzurako. Mukore rero sabone, mukore subscribe, mupataje kino kiganiro kimenywe na bose, umugenzi ukimuhe nawe agire gute akibone, kimwigishe uko yokorera urugo rwiwe rukagenda neza. Ukeneye kugira ikibazo nawe ambaze muri commentaire, ndashobora kumwishura. Nimwagira ibibazo muri benshi naho nyene mukambaza ikibazo mbona uko noshobora kugitegura nkakibigisha, nzoza ndabitegura. Hama umugiraho muba mwubahwe. Murakoze cyane.